PayPal ni nka banki, no vuga PayPal account ni nk'urubuga kana ko ushobora guhemberwa ko mu madolari ku bantu bakora ibintu by'ama crypto money, ku bantu bakora ibintu bya exchange, ku bantu bakora ibintu by'imbuga nkoranyambaga social media like Facebook na YouTube. PayPal ni ikintu umuntu wari wese ashobora gukenera, yaba umuntu muto cyangwa se mukuru, yaba umuntu uri mu gihugu hagati n'uri hanze y'igihugu. Rero muri no video y'ino munsi ngiye kukwereka ingene ushobora kuyigurira PayPal iri verified uri mu Burundi kandi mu buryo nyene buri international, ikagenda ukayihuza na konti yawe ya banki. Ndavuga izya bank account ziri international like nkaziya twugurura muri Bankobu, muri Interbank no muri BCB. Umuziko habaye ama banki and Visa, ukacuyuza niyo PayPal. Nimba uri kuri afite utuntu kana gukora, nimba utuntu crypto money, ubundi PayPal yawe ikaba iri linked, bikaba bifatanye, bikaba bihuje. Okay, ngomba nanje gushika impera ya video tugende ijambo kulindi, ntagira kantu kamwe kaza kwigira kagucika. Ndakwereka ingene ushobora kwigurira PayPal mu buryo buri international. Okay, ubu buryo burakora uri mu Rwanda, uri mu Burundi, ahari hose wowe buri. So etape ya mbere turaza kuza ngaha muri Chrome, hanyuma tuje hano muri Chrome turaza kuza, ubonye muri mu Burundi uraza kwandika PayPal Burundi, ubaye uri mu Rwanda naho wandike PayPal Rwanda. Urankurikirana gusa ibisigaye navyo uza kubibona n'ibintu bisanzwe. Okay, turaza kuza twandike PayPal Burundi nkuko. Okay, PayPal Burundi turaza twandike neza PayPal Burundi. Okay, hanyuma tuze kubyandika nkuko, turaza guca tuza hano hepfo kuri kano kantu ka recherche citukora recherche nkuko. So duhejeje ibi, bana hano batuzaniye website yitwa PayPal BI, nuga iyi ni logo y'u Burundi. Cyatuzaniye akutuburingo dutatu ino hejuru nkuko, cyatuzana handitse desktop site, tuce dushonda kuri desktop site nkuko. Aka kantu tubanze tukakande nkuko. Aka kantu umuntu ataza kugafyonda ntibiza gukunda, kuko normalement habisaba ko telefone yawe ihindura ukayigira version d'ordinateur mu gihe udafise imashini. Aho ku bantu bafise imashini bumva yuko vyiza boca bikoreshereza imashini. Hanyuma ngaha rero aza kwizuminga, ubizuminga neza kugira ngo biboneke neza. Okay, wowe uza gucuca kuri ino website ya mbere yaje ngaha, iyo website ya mbere uyifyonde ko nkuko. Sawa, hanyuma tutegereze. Hanyuma bino bintu biza bazakira kuri accept, uvyemere. Okay, hanyuma tuza kuza dushana handitse payer sur des sites, ducenga. Okay, hanyuma tumaze gushika ngaha, ikintu cyambe turaza gukora, turaza guca hano handitse connection. Aha hejuru hari hano handitse connection. Sawa, hanyuma tumaze gushika handitse connection, twebwe ntituza kwiconnecta, ahubwo tuza guca hano handitse ouvrir un compte, kubera tugomba tugure konti shasha. Ouvrir un compte, dufyonde ko nyene nkuko. Ouvrir un compte, hanyuma turindire. Okay, hanyuma tumaze guca kuri ouvrir un compte, turaza gushiramo email. Waza kuraba nyene email imwe mu ma email yawe utari bwakoreshe, bisaba kuza gukoresha email utari bwakoreshe. Cyangwa reka nkoreshe email yanditse ko, atabe email nakoresha mu ma email yanje. Waza kwishiramo email utari bwakoreshe kuri PayPal, utari bwagerageza. Ubaye email yawe warigeze kuyivyonga, birumvikana guca ikindi email nshasha ukugurura. Ni ibintu bisanzwe, ndabizi ko video zo kugura email nyene kuri no channel yacu zirahari, nubwo mwacamo bandanye mu video yo hepfo muraza kuzisangako. Okay, hanyuma dufyonde kuri suivant, tuza gushanda kuri suivant. Okay, urana nkino email jewe nari narayikoresheje. Sawa, nari narayikoresheje, ica tuyihoza iyi shanza ndabe email ntarakoresha. Bisaba email utari bwakoreshe kugira ngo tukore iri Mr Sakabaganwa.
reka dukoreshe ino email yanditse ko Mr Sakabaganwa. Ndabibutsa yuko ino channel yitwa kunyene Sakabaganwa, ni channel isanzwe iri kuri YouTube Mr Sakabaganwa, yigisha ibintu by'icyongereza, iriko video z'icyongereza, tutorial z'icyongereza. Urashaka kugenda ugakora subscribe. Ndabahamagara no kubanza mukakora subscribe kuri ino channel yacu nyene ya New Life Studio Bugenyi, kugira ngo ivyigwa by'ubwenge nk'ibi byo kwigurira imbuga nkoranyambaga n'ubundi bumenyi butandukanye kuri technology ntibuza kwigere ubacika. Ukamaze gushamo email atahanu namwe urayikoresha, ucuje hano handitse suivant. Chanda hano handitse suivant. Okay. Baragusaba kuza gushiramo nimero ya telefone. Nimero ya telefone kameme utari bwakoresha kuri PayPal, nayo nyene birumvikana. Je turaba dukoresha ino nimero. Iyi nimero ikora no kuri WhatsApp ku bantu bifuza kunyandikira ari kibazo kana kufise ushaka kundondera kuri WhatsApp tukiganirira nta ngorane. Yes, ariko nshobora kurishwa nanone ntinze bivanye na audience y'abantu nakira, ushaka kuvyihanganira ugategereza. Kwa abantu baca bashwana nguragara ikintu bamenye yuko ufise ibindi bintu kana gukora mu buzima bwa misi yose, a partir de ça ukaza kwisomamo wishura no message tw'abantu ugerageza kubafasha ku bibazo kana baba bahuye nabyo kuri telefone, kubifatiye no kuri zino video tuyigisha. Yes, maze gushiramo nimero ya telefone cyo kuri suivant kugira ngo turindire. Babona hano bagomba turungikire code kuri no nimero cyo tugira allow code yaje bihita biri verifya byonyene. Yes guys, okay, code ya PayPal murabona hali hejuru bayiduhaye muri message hengi, code ya PayPal hengi hejuru bayiduhaye ibiharuro ngibi byonyene byahise byiverifya, hahise haba verification automatique. Tugeze kuri etape igira kabiri yo gucreate model pass. Abona abantu benshi bama bagirira ikibazo ngaha nyene, ugasanga yugure model pass akayibagira, ubundi wibagira account yawe gute. Ugasanga abantu benshi ama account yabo yarataka bivanye n'ukuntu bagiye bibagira model pass. Basi wewe fata urupapuro uvyandikeko, kiraza kugura ibaze nka PayPal turutayugurura, ni ikintu kizoshobora kugufasha mu buzima bwawe bwose kusanga wibagiye model pass yawe. Basi umuntu azakondindira gushika ku mpera ino video ndaza kugukorera akantu ushaka kubikamo ama konti yawe yose, ama model pass yawe, ama email yawe yose utokwigira ubita. Ndaza kukabakorera ndabereka ingene ushaka kubibika d'une façon internationale kuburyo utokwigira uvyibagira. Okay, ahale model pass baradusaba yigizwe n'ibiharuro 8, hanyuma kandi bakaca badusaba model pass ivanzemwo n'ama chiffre n'ama lettre. Okay, reka tuyandike. Yes, model pass namaze kuyishiramo. Nikuvuga model pass ngaha kuri PayPal kugira bayemere usabwa ibintu bikurikira. Usabwa gutanguza urudome rukuru. Bisaba yuko ari model pass birimo lettre majuscule, des lettres minuscules ainsi que des symboles. Ngaha barabikwereka wi caractère mu bisaba indomo 8 n'imiburi. Donc vyose hamwe biteranije basi bisaba ko model pass bigizwe n'ibintu bishika 8. Ico nico cyambere. Ivyo bintu 8 byujuje hano hejuru baca guha kavi. Aka kavyo ka kabiri kaza kuza. Itirize de caractère suivant lettre chiffre ou symbole. Bisaba ufata ama chiffre n'ama symbole ni iki byose bivangatiranye, ukandika nk'akarorero New Life ukatanguza nk'urudome rukuru ukagira arobase ukashushaka nk'uduharuro nka 2025. Sinzi ko muco mu byumba. Hanyuma ibyo bihejeje ucugira hano handitse suivant, ucufanda hano kuri suivant. Okay, hanyuma hageze ko twuzuza ino form baduhaye ngaha. Okay, ikintu cyambere kihari aha turafise nationalité ni nationally. Donc uri mu Rwanda uraza kuza ngaha wandika Rwanda, u Rwanda nago rubayo, Rwanda nago ruronde ino hepfo rubayo. Ndazi ko Rwanda rurimwo, basi igihugu cyose ngaha kirimo. Ya u Rwanda urabona nguru ku bantu muri mu Rwanda muraza kwandika u Rwanda, ku bantu muri Kenya nabo mwandike Kenya. Okay, hanyuma ngaha turaza kuza twuzuze preno nyene wandike kujya biri kuri karanga muntu yawe. Yes, kujya biri kuri karanga muntu yawe cyangwa kuri passport. Hano ndaza kuza nandike Eric ntango urudome rukuru n'izindi ntoyi koko kujya nyene biri. Hanyuma cyamanuka hano nyimbo ufise deuxième no urayishirako, utarifise ugihoze ko je nta zina rya kabiri mfise. Ahanca nandika Sakabaganwa nyene. Ndabibutsa ko bantu mugomba kugurura konte ya 1xbet iri professional, koresha rino zina Sakabaganwa, niyo code promo yonyene ishaka gutuma utsindira nk'ama miliyari. Hanyuma ukacubikoza kuri PayPal guys mu madolari. Ugurura konte ya $, ukoresheje code promo Sakabaganwa. Cyo ndabereka ingene uzobihuza na PayPal
wongera bihuze na banki amahera agenda direct kuri banki ajya amafaranga mahora murutira bigoranye ntirigwe biragorana. Okay, date de naissance hano bakuzaniye jour mois et année ushirako itariki bavukiyeko. Hano ku kwezi uraza kugira nyene ukwezi utanguza ubusa, dufate ari nk'ukwezi nko kwa kabiri nko ntibikunda ntibavyemera utanguza ubusa mu gihe amezi yawe ari biharuro biri munsi ya 10. Hanyuma hano kashushirako umwaka nawo wavukiyeko. Sawa. Okay guys, hanyuma tuza kuza hano tugire suivant tugire suivant nkuko. Yes. Okay, tugeze kuri votre adresse. Assurez-vous d'utiliser votre adresse de facturation. Ahanyina hariho ligne d'adresse ya mbere na ligne d'adresse ya kabiri. Tuza kuza ngaha turabe tugire nka tuza kuza turoshereshe turabe adresse twe twakoresha. Donc ibi ni ibintu by'amabarabara. Tuzakora ibintu by'amabarabara Bujumbura Burundi. Ya, naho toca twigirira nta na kimwe. Hanyuma naho toca tugira ati avenue Hangorane nta kibazo na kimwe. Ni Bujumbura twagize Boulevard de l'Afrique Bujumbura Burundi Mairie. Kico tugira aha twemeze kuri kano kavi. Ce tuzano hepfo handitse accepter et ouvrir le compte. Turaccepta hanyuma compte tunayugurure nanone. Good. Yes. Voilà guys. Okay, tugeze ahantu vous avez ouvert un compte. Guys, nemeye video kuyisha mu gifaransa nubwo nyine gifaransa gisanzwe kiri mu bintu ntanakunda. Nemeye kuyisha mu gifaransa kwa abantu benshi muri doga ngo nkora video z'icongereza ngo nkora ibintu byo mu congereza ngo mutumva. Rero nashatse ko abarundi video muyiraba ku bwinshi muyishimiye. Ngana ko nemeye ko byose kubikora mu gifaransa nubwo nyine gifaransa kiba kinjabuka. Okay, right, aho muze ko masomye nabi mihangana, it's not my language. Okay, aha rero barakubajije ugomba kugura konti acheter avec PayPal envoyer dollars. Twebwe konti dushaka si yo kugura ibintu dukoresheje PayPal. Twe dushaka konti yo kuza turarungikirana amafaranga twakira remboursement quelqu'un ou envoyer dollars à vos proches. Donc twebwe dukeneye konti ituma turungikiranira tukakira tukabikuza. Okay, cyadusana kuri aka ka kabiri aha hepfo cyadukafyonda ko nkonko. Yeah. Yes. Kicigwa ni cigwa c'ubwenge 2025 ndazi neza ko nta cigwa wari bwarabe kiryoshe nkuko. Enregistrer une carte. Okay? Twebwe ngaha barashaka ngo ino PayPal account yacu ngo tuyihuze na carte Visa canke tuyihuze na ya banke ravyomba. Tuyihuze na ya banke nababwira. Twebwe reka ibi turaza kuvyuzuza mu nyuma cyo tugira payment na aha hepfo. Payment na abantu barabavuga ngo ukwigura PayPal uri mu Burundi ngo ntibikunda. Ndibaza murabona yuko bishoboka guys. Ubundi baza mwamaze kubona yuko bishoboka. PayPal yacu creation igeze ku musozo. Igeze ku musozo vyenda kurangira. Umuntu atarakubita subscribe uwo muntu akaduhombya ni wari karatuma ino video yikwega, ni wari karatuma zino connection ziganda tugeze ku iherezo. Yes. Okay. Okay guys, okay. Yeah. Ndibaza murabibona neza PayPal yacu twamaze kuyugurura. Hano barakwereka ngo deconnection. Vyumvikana twebwe dusanzwe turi connected. Hano muraza kuduza ntuze kugira mu bibone neza. Turacari handitse home. Dushaka turarungikirana amahera dushaka tutanga cyo ducana muri akeye. Hariya muri akeye taza gushonda ndabereke ibindi bintu kanaka twakuzuza tutaruzuza. Yes.
duciye muri akeye tinda gato ndabereke ingene ushaka kuca wuzuza kugira ngo iyi PayPal yacu ibe verifiye. Ndabeka ingene uca uyihuza na karangamuntu yawe cyangwa se na passport yawe. Ku bantu bafite passport turaza gukoresha passport, ku bantu mufite karangamuntu naho mukoreshe karangamuntu. Aha tugomba dukore ico bita KYC. Murazi izi konti ziri international, ce ndabereka kandi n'ingene tuyihuza ni banki yawe. Je ndafise banki and Visa, konti and Visa muri Bankobo, ce ndabereka ingene tuza kubihuza. Tuza gushona hano handitse akeye. Hano handitse jambo configurer votre compte. Configurer votre compte. Ce tuyifyondako. OK. Hano handitse ngo enregistrer vos cartes. Enregistrer vos cartes. Cyari cyane handitse enregistrer vos cartes. Ikarata zacu tuzaregistre. Yes. Hano handitse ngo ajouter une photo de profil, cyose ukabikompleta. Télécharger l'application ini. Murabona bya bindi nyine twasimba ngaha ko ari byo ariko barazana. Bimwe twagira ngaha. Aha batwaje type de carte, type de carte, tuza kuza tugira hariho Visa, American Express, selectionner votre type de carte. Ushaka kurakoresha Visa ku muntu afite Visa card, Mastercard, American Express, Discover. Discover ubushatse bakuzaniye muri wa propose. Okay, iki guys reka tucihoze iki cyo dutevya video ni ndende. Iki kuri activity ucana kuri activity urabona ko nta kintu ndabibereke. Guys, video ni ndende igeze mu minota 17 ubu ngubu. Reka video yo ciba ndende cyane, nzoza ndabereka ingene tukora KYC nayo. Gusa ubu uremerewe kwakira amahera. Ushaka kuratanga ijya email yawe akagushaka amahera cyangwa ugatanga ya nimero ya telefone. Biremerewe ko bakurungikira amahera. Mugabo mu kuyabikuza bisaba kubanza kora KYC. Muce mundindira muri video y'ubutaha, mwanza mukore subscribe, video igira kabiri nzocanza nabereka ingene ukora KYC ukabihuza na passport cyangwa karangamuntu kugira ngo ibe verified. Thank you for watching this video. Please subscribe to this channel. Ciao ciao.